Shalom shalom bakunzi ba Salacom TV1 nkuko mubibona muri kumwe na Gile behind camera ni Homi nta kuryama nta sinzi bigume cyangwa vyorohe tuguma dukora ubu tugeze isaha 3:30 21h30 turi ku bikorwa bidasanzwe kandi bikomeye cyane ubu tugomba tugire ama interview n'abantu bari ngamu gikorane muri Light of Nations Ministries bari mu gikorano kidasanzwe hari ubwiza bw'Imana habaye byinshi muraza kubona ama video ndetse tugomba tuyage na bamwe mu babiteguye n'abari muri kino gikorane mudukurikire nta kuryama no munsi tugumizako Okay. Tu as vu, je connais le Burundi plus que Alléluia. Amen. Et l'année prochaine, on ira en Ngozi. Non? On va aller prêcher en Ngozi. On va aller encore à Kirondo. On était où la Matanda? Matana. Et à Rutana aussi? Non, Rutana, j'étais à Rutana, Matana. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. N'ubu turi cyari ku munsi wa mbere aho tugomba tuyage na n'umutantine arashobora kubaramutsa akanabibwira amazina yiwe. Ego ndabaramukije cyane jewe nitwa Madame Nancy the Light of Nations Ministries tukaba dukorera hanyene turi Yesu abaho umugisha. Amen. Nancy numwe mu ba Light. Ego cyane. Ya kandi ari no mu bateguye bino bintu. Nancy uno munsi wa mbere wawubonye gute? Uno munsi wa mbere vraiment turashima Imana ikorane cagenze neza mu gitondo twari hano byukuri Satani yaragerageje kutugwanya makuri jewe narahuye n'ibitero by'ingwara cyane kuko Satani yarazi ibyo tugiye kwakira ko ari ibintu bidasanzwe igikorane mu bisanzwe mu majambo make byagenze neza inyigisho zo mu gitondo z'abarongozi twazakiriye twiza amajambo adasanzwe agiye kudufasha mu bihe biri imbere no ku mugoroba by'ukuri twabonye Imana hariho ingingo nyinshi tugiye twifatiye zigiye kudufasha mu bikorwa bitandukanye byo gukorera Imana ego cyane. Nancy jewe nico narinzi ko nza kukubaza nk'intahe idasanzwe ku makuru twari dufise no ko wari urwaye kandi uremvye umerewe fo ariko natangaye ndagusanze nawe uri mu gikorane byaje gute uvuga ati je sindyama ari gupfa mfume mpira mu gikorane byukuri umunsi uwo muvyeyi wacu aza Apotre Nyangogo twaragiye kumwakira hari dimanche niho yinjira ngaho Igitega yarafasha akanya aradusengera asengera imitwaro itandukanye arasengera n'ingwara byukuri je nagiye nshaka igitangaza c'Imana novuga ko n'udutege mfise uno munsi umukozi w'Imana yasengeye Imana ikamucamo bigakunda nkaba ndi hano uno munsi ego kumu Light twitege iki muri kazoza mu minsi igiye kuza 2025 2025 vraiment twiteze ibintu bidasanzwe muri Light of Nations twiteze gukura gutera intambuko zitandukanye mu bikorwa bitandukanye byukuri hamwe n'izinyigisho turiko turaronka uno munsi z'umuvyeyi wacu hariho byinshi tugiye gushikako muri Light of Nations twiteze kubona ibibanza bitandukanye vyuzura abantu kubw'ubutumwa bwiza tugiye gutanga aho hanze Yesu abahezagire. Amen. Antuka hari atmosphere y'Imana vraiment cyane gose Imana ibahezagire cyane ego Shalom shalom bakunzi ba Salacom TV1 mwebwe mwese muriko muradukurikirana twari tumaze umwanya munini turi mu masengesho twigishwa ndetse dutazira Imana akaba turangije amasengesho habaye byinshi by'umunezero rero twari dushimye kuyaga na mutama wacu ngaha anyu inararibonye mu gikorwa c'Imana kugira atuyagire ariko imbere na mbere tubanze tumuramutse amahoro nyakubahwa pasteur n'amahoro yego twari ngaha muri Light of Nations Ministry mbega kino gikorwa bateguye mwebwe mwacakiriye gute? Twacakiriye neza kandi cyatubereye umugisha kuko cyatumye
twongera kwivugurura bundi bushasha Yego. kubw'ijambo ry'Imana twumvise, haba twebwe abakozi b'Imana n'abakristo bari bahari bose bagiye babohotse, indwara zikize, kandi abari bafise imitwaro bayituye. Ikindi twashimiye Imana nuko hari abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Amen. Mwebwe nk'inararibonye inyigisho zatanzwe guhera mu gatondo gushika zino saha, mwazakiriye gute? N'ikihe kintu mwobwira abatashoboye kuhaba? Iby'ukuri abatashoboye kuhaba bahomvye. Inyigisho twahawe mu gitondo zahimiriza abakristo, abakozi b'Imana kumenya igikorwa cyabo no gutandukanya abakozi b'Imana badakora neza, bakora igikorwa cy'Imana bironderera inyungu gusa cyangwa icyubahiro cyangwa ibibatunga bo ubwabo, mu mwanya wo kuba abakozi bakorera abandi. Inyuma y'iyi saa sita kuri uyu mugoroba naho twongeye kwiga ijambo ry'Imana bitwereka umuhamagaro wacu, ko tugomba gukurikiza umuhamagaro wacu, kandi rihamagarira abakristo kuba abakristo b'ukuri, atari b'abakristo baba abakristo mu gitondo ku mugoroba ngo baragiye, cyangwa hazi ikibazo bakaba baraguye. Ko igihe cyose tugomba kwibuka ko duca mu bugaragwa, kugira ngo muri ubwo bugaragwa tuhakura icyigisho kidasanzwe. Baduhaye uturerero twinshi ko na Yesu yaciye mu bugaragwa, ba Yosefu baciye mu bugaragwa, ba Daniel na Meshake na Abidenego baciye mu bugaragwa, n'abandi bakozi bakomeye cyane baciye mu bugaragwa. Bisobanura ko baca mu bintu bikomeye, ibyo bintu bikomeye akaba ari byo bituma baba abakozi b'Imana beza, bitewe n'uko baciye mu ntambara bakanesha. Rero twafashijwe cyane. Pastor, habaye ikintu kidasanzwe kandi cyabaye kuri mwebwe nyene, aho babashimiye. Kijya kintu twabonye ko namwe ubwanyu byabarengeye, mwacakiriye gute? Okay, nk'uko mwabibonye cyandengeye, bampaye ingabire kandi nayishimye. Icyankoze ku mutima kidasanzwe nuko bavuze ibyo nakoze, kandi bongera bavuga bati by'ukuri baranteye intege mu gikorwa nahamagariwe, nk'umuntu maze igihe kitari gito nkora igikorwa cy'Imana kandi nkaba ndagisaziyemo. Rero by'ukuri cyankoze ku mutima, kandi cyatumye numva nkwiriye gukomeza icyo gikorwa kuzoshitsa igihe nzohabwa cya gitsibo nateguriwe n'Imana. Cyabaye ikintu cyiza kidasanzwe, kandi n'ukuri n'ishengero bakozwe ko, kuko abakozi b'Imana ni byiza ko bategwa intege bagashimirwa nkamwe ba kera. Akajambo ka nyuma, ni kihe kintu mwobwira abarongozi cyangwa abari muri kino gikorwa cya Light of Nations Ministry? Icyo nobwira abarongozi cyangwa abari muri kino gikorwa cya Light of Nations, icyambere ku basanzwe bari mu gikorwa cy'Imana, bakwiye gukora igikorwa cy'Imana bazi yuko hari raporo bazotanga kuri wa munsi, kuri wa munsi w'iherezo. Bagakora igikorwa cy'Imana nk'abahamagawe, atari abihamagaye cyangwa ngo bahamagagwe n'ibintu, cyangwa ngo bahamagagwe n'icyubahiro, bazi ko bahamagawe n'Imana, kandi ku iherezo Imana izobahemba. Aba bo muri Light of Nations nabo bagende bamurikira abandi, bamurikira abandi nk'uko iryo zina ribyerekana. Bagende bamurikira abandi, bazogira icyibutso bazosigira abandi, kandi ruba urufatiro rwiza rw'abandi bakristo bajyana umucyo ku bandi. Yego, nicyo nubasaba, kandi ntibacobogore, naho ibibazo bizoba bihari bakomeze babe umucyo. Yesu yaravuze ngo turi umunyu kandi turi umucyo w'isi. Bagende babe umunyu kandi babe umucyo w'isi. Yego. Nyakubahwa Pastor, tubashimire cyane ku kanya muduhaye. Murakoze cyane. Yego, umugoroba mwiza. Imana ibagiriye neza kandi bahe umugisha. Amen. N'ikindi gihe muntumye ko nzoza
mfatanye nawe. murakoze cyane. Murakoze. N'ubu nye turacari muri Light of Nation Ministry aho haje kubera ibintu bidasanzwe igikorane carimwo umugisha w'Imana. Ubu rero turi kumwe n'umwe mu babiteguye barabipanga neza. Imbere na mbere abanze atwibwire anabaramutse. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nitwa Kirezi Jennifer. Ndi umwe mu barongozi ba Light of Nations Ministries. Ndi umwe kandi mu bateguye kino gikorane. Yego Imana ibahezagire. Jennifer, ubwa mbere no bakeza ni ibintu bigaragara ko vyateguwe neza. Mwabigize neza. Murakoze cyane. Byaryoshe biragira gihe naho abantu amasaha yarakuze biranga ko bataha. Wavyakiriye gute nk'umwe mu bantu bateguye kino gikorane? Byukuri ikintu ca mbere notangura kuvuga icubahiro ni c'Imana. Amen. Icubahiro muri byose ntaba ari twebwe ariko izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Amen. Yatabuhoraho ntaco twokwishoboza. Yego kuko turashobora guteka, turashobora gutegura ibintu ariko kabura abantu baza kubifungura cyangwa kabura abantu baza kuvyumviriza. Ariko mu gihe uteguye hanyuma ukabona abaje kuvyakira hama n'abaje kuvyakira ukabona ko vy'ukuri bafise inyota icubahiro kibicimana toujours nanezerewe cyane mbonye abantu vyaheze ariko ukabona abantu ntibashaka no gutaha. Yego byerekana ko banezerewe. Yes. Twitege yuko Light igiye kudutegura n'ibindi bikorwa nk'ibi bikorane abantu baragomba gusenga. Apana bisanzwe. No kuri 2025 turi mu ijambo rivuga ngo turi mu mwaka wahiyaguye. Yego. No kuvuga ngo tugiye ahiyaguye biguma vyaguka. Biguma biba byinshi. No kuvuga ngo ibyo twabaye mu 2024 bigiye kurushiriza kwimultiplier kwigwiza icuro nyinshi cyane. Yego tugiye gukora ibikorane, tugiye kuba mu bihe vy'Imana byahiyaguye nyene. Yego. Iminsi 2 ni miki. Yego. Kweke mutagize indwi yose. Bivanye kubera ko twatumiye umukozi w'Imana vuye Cameroon kandi akaba aba aje afise iminsi nawe afise ko umukozi w'Imana international aguma agenda mu bihugu rero aba afise umwanya mutoya kandi kubera ko tuba dukorera ngaho Igitega akaba afise n'abandi akorera Bujumbura gukorera Bujumbura n'Igitega byaranse umwanya sino twe twari dushaka iminsi 4 twamusavye iminsi 4 ariko abo dukorana Bujumbura biranka ko duhuza ku mwanya kubera ko arafise iminsi mikeya ca turaheba rero ca turumva ko twogira 2 jours hame Bujumbura no bakaronka indi minsi nawe yo kumwakira. Umunsi wa mbere wagenze neza hari abantu benshi no hanze y'amatante yuzuye none umunsi wa mbere waheze ku munsi wa kabiri ejo abantu bitege iki? Ku munsi wa kabiri by'ukuri urazi kenshi umunsi wa mbere uragoye. Umunsi wa mbere uragoye ku mwanya ku masaha kubitegura neza ugasanga biragoye ariko ku munsi w'ejo umunsi wa kabiri turiteguye neza cyane kuko ibintu byose biza kuba arabiri ku rutonde ku buryo tuzokwakira Imana turungikanye kandi by'ukuri bitege kwakira bitege guhimbaza Imana umwanya ukwiye bitege kwakira Imana yarungitse kuko umunsi w'ejo urapanze neza cyane. Imana ibahezagire cyane. Amen. Turabashimiye ku kanya mudutijije mutuyagira kumbure hanyuma tuzogira ikiganiro mutubwira byinshi kuri vision niyo indoto za Light of Nations Ministry. Yego. Murakoze cyane. Murakoze namwe turatumirira n'abantu ejo 3 saa 3 z'igitondo top tuzoba dutanguye inyigisho z'abakozi b'Imana hazoba hariho akalouange gatoya ariko twinjira mu nyigisho z'abakozi b'Imana cyane. Ego je ku kazina kanje nitwa Kabirori Christine nkaba nduwatoranywe n'Imana muri Light of Nation Ministries. Biza gute umumama turabona muri isumbuye mu ugasanga ariko arakora protocole agahagarara umwanya ungana ukuri hano biba bigenda gute? N'ubuntu bw'Imana. Yego. Kenshi abamama bangana namwe usanga bibagora ariko mwe mwabishoboye cyane. Nize inkomezi muronga zo kubishobora? Turonka inkomezi kubera urukundo rwa Yesu urukundo adukunda agashobora kuduha inkomezi kuko ubwacu ntacyo twoshobora tutari kumwe nawe. Iyo tumwizeye rero dukira ingwara nyinshi aradukiza kaduha n'inkomezi. Twabonye ko hari abantu benshi mwebwe nk'abantu bari muri protocole mwavyakiriye gute mbega ntivyabahungabanije mwavyakiriye gute? Kenshi uriko urakora igikorwa wumva ukinezererewe naho hoba ingorane zimeze gute
ntaco zikubwira urazakira. Ego. Yes, muramubona kuri Motorola kweri bariko barakomunika bien protocole neza nukuri Imana ibahezagira. Amen, amen. Twitege ko no ku munsi w'ejo muzobandanya mufise inkomezi mugakora neza. Ego. Imana ibahezagira. Amina. Murakoze cyane. Naho murabona turi kumwe n'umumama, umumama mwiza, umumama akunda Yesu. Tubanze tumusabe abibwire. Yesu nashimwe cyane bwoko bw'Imana. Amen. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Amen. Jewe ndi umumama Yesu yagiriye neza. Ndi umumama Yesu yiyeretse muri byinshi. Bituma numva no mukorera, bituma minkomezi. Nitwa akazina kanje nitwa Munezero Jacqueline. Ndi umumama w'abana batatu. Nkaba nkorera ibikorwa by'Imana muri Light. Yesu abaho umugisha. Amen. Jacqueline, tubahamagaye nk'umwe mu basenzi basengeye kino gikorwa. Zukuri Imana ibahezagire, cyari igikorwa cyiza kigaragara nk'ubuntu bw'Imana. Mbega mwebwe mwabibonye gute? Twebwe by'ukuri twabibonye neza cyane kuko uhoraho yari yatubwiye aratubwira ko azodukorera ibikomeye. Aratubwira ko hari imitima ya benshi izobohoka. Aratubwira ko Imana yo mu ijuru igiye kutugirira neza. Tugiye gukorera ahiyaguye. None by'ukuri twabibonye, twabonye ubuntu bw'Imana. Imana ibihere gucubahiro. Amen. Abasenzi bakora igikorwa gikomeye baritanga gose. Mbega mwebwe ari intambamye mwagize mu kwitegura kino gikorane? Ego, intambamye zirabaho, ziraba nyinshi ariko uhoraho kuko ari umunyenkomezi araduha inkomezi. Kuko dufata imyanya myinshi y'amajoro, imyanya myinshi turi mu masengesho, hariho igihe tugwara, hari igihe intege nke z'umubiri zidufata, mugabo tushishikara tubona ikiganza c'Imana, uhoraho ashishikara dushoboza tukaramiriza kuko umurimo no wayo. Nk'umwe mu bateguye mu basengeye cyangwa bateguye kino gikorane, mbega abantu bitega iki ku munsi wa kabiri? Ku munsi wa kabiri by'ukuri ku byo Imana iri kurakora kuri uno munsi wa mbere yakoze, ejo hoho twiteze ibitangaza bikomeye, twiteze imitima ya benshi izobohoka ko twebwe nivyo dusaba Imana, nivyo twiteze ko uhoraho azotugirira neza hakaba imitima ya benshi, kuko uhoraho yama yakoze ibihe nk'ibi akaba abajene benshi babohoka, abajene bishwe n'imogi, abajene bishwe n'ibitandukanye, uhoraho akabiyereka by'ukuri bakabohoka. By'ukuri uko twashikare tubona ikiganza c'Imana, twiteze ko ku munsi w'ejo hoho uhoraho azodukorera ibidasanzwe. Amen. Fabrice tubashimire cyane. Ego. Imana ibahezagire. Amen. Naheje? Ego. Murakoze sabaho umugisha. Ego. Yes bakunzi, mwamaze kubona intahe za benshi, ama interview baduhaye, ibintu byaryoshe gose ntimworaba. Ubu unye tugeze 21h45. Umwanya wagiye, Bobo Gile bararara. Barakesha mu nzu y'Imana kabisa kuko byaryoshe nimworaba. Rero muzobikurikirane ku mapaje atandukanye, Facebook ya Salocom TV1, YouTube Salocom TV1 ndetse no kuri page ya Light of Nations Ministry. Imana ibahezagire cyane, mugire umugisha, turi kumwe namwe nkuko twama tubabwira. Urubuga n'ugwiwanyu n'ugwiwacu. Bobo zimya kamera kweli dutaye.